itangazo rigira gatanu y'inama idasanzwe y'abashikiranganji yo kuwa gatanu igerekerezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2026. Inama idasanzwe y'abashikiranganji yarakoranye kuri wa gatanu igerekerezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2026 i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi irongowe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahejeje gushikiriza urutonde rw'ibyihwezwa muri iyo nama nshikiranganji rukongera rukemezwa, yaciyeho umwanya nyakubahwa umushikiranganji wa mbere kugira ngo ashikirize ibyavuye mu nama nteguza y'iyo nama nshikiranganji yari yaravuye ku magenekerezo ya 19/2021 Rusama 2026. Icihwejwe kimwe rudende kikaba cyari naco cizwe muri iyo nama nshikiranganji. Hihwejwe integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira wa 2027 yashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta n'ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none. Integuro ije yisunga itunganywa ry'uburyo bukoreshwa ku kiringo c'imyaka myinshi, ikaba rero yateguwe ifatiye mu gitabo cerekana indinganizo y'uburyo igihugu kizokoresha mu mwaka w'amafaranga wa 2026 ushira 2027 gushika mu mwaka wa 2028 ushira 2029. Ije kandi mu ntumbero y'ishyirwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu w'iterambere wasubiwemwo nawe ukaba wisunga ibona kazoza y'Uburundi nk'igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Inegurije ishirikira ishyirwa mu ngiro ibikorwa n'imigambi yo mu bisata bitandukanye bishobora gutuma ubutunzi bwiyongera ku buryo burama no gushimangira ivyapfunditswe n'indinganizo nshasha y'ikoresha ry'amafaranga y'igihugu yatangujwe mu mwaka wa 2023 ushira wa 2024, aho uburyo butangwa ari uko bugiye kurangura igikorwa nyezina. Izofasha kandi mw'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi n'ibisata vya leta abenegihugu kugira ngo imibereho yabo irushirize kuba myiza. Integuro yerekana ingene uburyo bugabanganijwe hagati y'ubushikiranganji, intara n'amakomine mu ntumbero yo gushigikira intwaro ku rwego rwo hasi. Imigambi y'iterambere hamwe n'ibikorwa vy'ubushikiranganji bitandukanye bishobora kurangurirwa mw'ikomine no mu ntara. Ivyo navyo vyaratororokanijwe bikazoheza bigashirwa mu ngiro n'ibisata vy'ubushikiranganji bukorera mu ntara canke mu makomine. Muri iyo ntumbero nyene, indinganizo y'ibikorwa n'uburyo bisaba mu mwaka wa 2026 ushira 2027 irimwo ibikorwa bisaba uburyo bwa leta, komine canke intara zishira imbere y'ibindi ibikorwa bikuru bikuru vy'ubushikiranganji hamwe n'ibikorwa vyatowe mu ntumbero yo gushira mu ngiro indinganizo yerekana igihugu gishaka gushika mu vy'ubutunzi mu kiringo co kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2027. Nk'uko ibwirizwa rigenga ikoresho ry'amafaranga ya leta ribivuga, ibiri muri iryo bwirizwa nyene biraba leta, amashirahamwe leta ifise n'imitahe, amakomine, imigambi ifashe mu mugongo n'abafashanya na leta. Nico gituma indinganizo z'ibikorwa n'uburyo bukenewe ku mwaka, iz'amakomine, iz'ibitaro, iz'amashirahamwe leta ifise n'imitahe hamwe n'iz'imigambi ifashe mu mugongo n'abafashanya mu Burundi zateguwe, zikaba ziri muri iyi nteguro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027. Kugira ngo ibitigiri vy'abakozi ba leta hamwe n'imishahara yabo imenyekane atakwihenda kurimo, amafaranga y'imishahara ateka ku mwaka wa 2026 ushira 2027 ku bakozi ba leta yaharuwe hisunzwe urutonde rw'abakozi n'akazi bajejwe hakurikijwe ingene ubushikiranganji hamwe n'izindi nzego za leta bisanzwe bitunganijwe.
uburyo butegekanijwe gukoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027 bwahawe bufatiye ku biharuro vyerekana ko ubutunzi bw'igihugu buziyongera ku rugero rw'ijana bitanu n'igice muri uyu mwaka nyene, mu gihe mu mwaka wa 2025 ushira 2026 ivyo biharuro vyerekana ko ubutunzi bwiyongereye ku rugero rw'ijana bine n'icumi. Iryo duza ry'ubutunzi rizoba rivuye ku ngingo leta ifata ziteza imbere ubutunzi bijanye no kubandanya imigambi ishira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere wasubiwemwo. Aha twovuga nko kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera imirima, kugwiza ibiterwa bijabuka amazi, kugwiza umwimbu mu gisata c'ubutare, kubaka ibarabara y'indarayi n'ibindi. Muri intego y'uburyo butegekanijwe gukoresha mu mwaka wa 2026 ushira wa 2027 ingingo zimwe zari mw'ibwirizwa rihari zarahinyanyuwe, harongerwamo n'izindi nshasha mu ntumbero yo gukomeza icungerwa ry'amafaranga yinjira mu kigega ca leta no kongereza urugero rw'ayinjira, hamwe rero no kugira ngo amafaranga y'igihugu akoreshwe neza. Mu ntumbero yo kuduza urugero rw'amakori n'amatagisi no kurwanya ubusuma mu ico gisata c'amakori n'amatagisi, ingingo zitari nke zarashizwe muri iyi nteguro. Muri uyu mwaka wa 2026 ushira 2027 amafaranga yose yitezwe kwinjira arenga gato imiliyaridi 6,333 mu gihe mu mwaka wa 2025 ushira 2026 ayinjiye arenga gato imiliyaridi 5,015. ni ukuvuga ko azokwiyongera ku rugero rw'ijana 26 n'icumi bibiri. Ku vyerekeye yategekanije kuzokoreshwa arenga gato imiliyaridi 6,991 mu gihe mu mwaka wa 2025 ushira 2026 yarenga gato imiliyaridi 5,351. kuvuga ko azokwiyongera ku rugero rw'ijana 29. Muri uyu mwaka wa 2026 ushira 2027 igihengeri kingana imiliyaridi 572 n'ijana 5. Mu gihe mu mwaka wa 2025 ushira 2026 yarenga gato imiliyaridi 335. Inama shingirankanje maze guca hirya no hino iyo nteguro ikanayunganira yarayemeje mu vyasabwe hakaba harimo ibi bikurikira. Ubwa mbere, mu gushigikira intara mu bijanye n'ubushobozi zahawe kuzironsa n'uburyo bwo gushobora gukora aho kubukoganiriza ku cicaro c'ubushikiranganje gusa. Ubwa kabiri, gushikana mu ntara ivyerekeye gutunganiriza abakozi ba leta. Ubwa gatatu, gusanura inyubakwa za leta zisanzwe zihari aho kwihutira kubaka ishasha mu gihe izihari zononekara. Ubwa kane, gushariza ibibanza bihuriramwo abantu benshi mu bisagara binini na bito bito. Ubwa gatanu, kugurira ivyankenerwa ku basanzwe babihingura canke bavyimbura mu ntumbero yo kugabanura amafaranga asohoka. Ubwa gatandatu, gukomeza ingingo zituma abantu bagura imiduga ikoresha umuyagankuba maze muri kazoza bibuzwe kwinjiza imodoka zinywa igitoro. Ubwindwi, kuduza cyane tagisi irihwa mu kwinjiza umwambiro ugenewe gukoreshwa mu guhingura inzoga ziborera mu ntumbero yo guca intege abazihereza. Ubw'umunani, guheraheza isanurwa ry'ibibuga vyo mu kigo ca kaminuza co mu Kamenge hanyuma hatunganweho ikigo co guharuka mu Burundi. Ubw'icenda, kubandanya kwiyumvira impinyanyo nshasha zotuma amafaranga yinjira mu kigega ca leta akiyongera. Ubw'icumi,
gukomeza umuco wo gukoresha neza amafaranga ya leta. Muri 11 kuriha ibirarane by'intererano Burundi buheranye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Bigiriwe Igitega wa 2023 Rusama, umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima.